bakunzi twamaze usanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukisha amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu vyakozwe n'intumwa igice ca 23 umurongo wa 6 gushika kuri 11. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu isezerano risha igice ca 23 umurongo wa 6 gushika kuri 11 handitswe ngo: maze Paulo amenye ko umuce umwe ari uw'abasadukayo uwundi ari uw'abafarisayo, ashirijwe hejuru mu banyekombe ati: bagabo bene data, ndi umufarisayo, ndi umwana w'abafarisayo. Ivyizigiro vy'ibizoba no kuzuka kw'abapfuye nivyo bimpagaritse muri izi manza. Avuze atyo havyuka ibihari mu bafarisayo n'abasadukayo, abanyarukinja birema ibice, kuko abasadukayo bahakana yuko atakuzuka kuriho canke umumarayika n'impwemu, ntibemera ukuzuka n'abamarayika n'impwemu, ariko abafarisayo bavyemera vyombi. Umurongo w'9, habaho urwamo rwinshi. Bamwe mu banyabwenge b'ivyanditswe bo mu muco w'abafarisayo bava hasi baraharira bati: nta kibi twabonye kuri uyu muntu, kumbura impwemu canke umumarayika yoba yavuganye nawe. Habaho ibihari vyinshi. Umukuru w'abagabisha w'abasoda atinye ko bogabangana Paulo, abarira ingabo ngo zimanuke zimubashikure zimujane mu ibomo. Ijoro ryo munsi umwami Yesu amuhagarara hejuru ati: humura, nkuko wanshingiye intahe Yerusalemu niko ukwiye kuzonshingira intahe i Roma. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, muri uyu mwaka wo kuzuka nkundira dusanga ijambo rivuga ngo: ntureke kwatura ivyizigiro vyawe vyo kuzuka, ntureke ivyizigiro vyawe vyo kuzuka, kandi ntureke kuvyatura. Imana ishimwe cane. Paulo yari mu rubanza, yagiye yagirizwa vyinshi. Hariho abantu bari bashavujwe nuko abigishwa canke intumwa zigenda zigisha ivyo kuzuka kwa Yesu. Vyaragoye abantu benshi cane, ariko uko ibihe bimeze kose ntaworeka kuvuga ivyo kuzuka kwa Yesu. Hariho ahandi havuga ngo yatuvyaje ukuzuka k'umwana we Yesu Kristo. Imana ishimwe cane. Ukuzuka kwa Yesu kurahambaye. Rero ntureke ivyagezwe vyawe, urantunge ivyizigiro vyawe. Aba nariko ndaraba bo mu vyagezwe vy'abafarisayo niki baharira, bamushize mu rukinja, mu rubanza, barindire kumugirira nabi, bavuga ngo yazanye imana zizanduka, bavuga ko ivyo avuga atari vyo. Nawe amaze kumenya ko hariho abantu batavyemera bose, aravuga ati: ivyizigiro vy'ibizoba no kuzuka kwapfuye nivyo bimpagaritse ngaha. Mukundwa, uko ibihe bimeze kose, urubanza urimo, ibikuzazaniye, ntutinye ivyizigiro vyawe, ntubihebe kandi ntureke kuvyatura. Amaze kuvyatura bacasubiranamo, arakira. Ivyizigiro vyawe vyo kuzuka bituma ukira muri uyu mwaka. Uzuke, ivyawe bizuke vyose. Imana iguhezagire. Ari wenyene aho aboheye mw'iboma, muri prison aho bamufungiye, ahari abasirikare b'Abaroma, umwami Yesu amusangayo ati: wakoze kunshingira intahe, kandi uzosubira no kunshingira intahe i Roma. Imana ishimwe kubw'umwami Yesu. Imana ishimwe kubw'ukuzuka kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe kubw'ivyizigiro vy'ukuzuka kw'ivyawe n'abawe. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa wowe n'abawe. Umwami akugire neza. Urakoze cane.